byara umuriro kwera. No musingenda gukurikire ndaba bakobwa bo muri korale bamukurikirana buri munsi utamwanya ndonke. Neza kungonze none ntiwari wambo ubu ni ngorane mbega utaje muri kohare nyene mama yarantumye n'ukuri marantumye nyine ntihariya incuro zingahe ufise ibisibo bingahe nk'ubu sindavyibuka neza samedi w'indwi yo hirya ntiwaje n'uno munsi ntiwaje rega urumva mama yarantumye hariya ivyo bintu by'abavyeyi ngo mama ngo ibiki n'ibiki bera tinya Imana ureke kubesha ne barumye gadokora ko ndakoresha aha noja muhira kumubaza yonyemeza ko ari yonyene wamubwiye ati ngo tugende n'ukuri umviriza be apana kuza turitwaza abavyeyi ngo nibadutumye ngo canke ibiki n'ibiki bera iri rigize kabiri usivye muri kohari urazi ko amakuru yawe ndayazi yose makuru yanje gute makuru yanje gute samedi w'indwi heze wahuye na Shadayi ngo mama we waramutumye ngo ku mabotike mwari kumwe na Anje sivyo Shadayi cakubwiye ati nimperekeza kuri botike ca tugarukana duje muri kohari kumbe siyo misho mwari mufise yo kuja muri kohari ubundi naho muca muvuga ngo reka twigire hariya ku nyanja z'abaprizo tuje kwirabira inyanja mugabo urumva ntimwari mugiye kwibotike aho nyene umva ari umuvyeyi yagutumye ibi mbona mbe ku nzara nibi abaririmbyi b'ubukwe izi nzara ibi ni ivy'Imana yashizeko ibinyene ibi ngenda kubwira ko nzogufata newe nibiki wewe ibi nibi muri korali none uri shetani canke uri daimon seri nikomba zawe ni muri korali dekurira ishati shaba mukobwa ende ko gahoro umugore w'umuntu muri kumunsi wawe uri umugore w'umuntu ufata nkande none wewe murekure navuze ntimurekure manzi sigure kwanza navuze ntimurekure manzi sigure kwanza navuze ntimurekure agende atumye bahakwa kunabura n'ishati yiwanje kanje kumuri Ibasha kwatevye isaha zirakuze ngenda mu telefone twumva alo sheri wampenze urazi umwanya ndahamaze mpagaze hahandi twavugana ugeze hehe ndumvugira ushike ndabunyaruke rero koresha umwanya kabisa kuko urabona amasaha ararugiye sawa kurandamutse kukuramutsa nica menda kwaza mbazi ndakwishura kwa dokora ragiye kuvuga wabonye navuze ibiki bike nyene wumvise nivyo navuze bidashe shana nakubwira sivyo je ntuvukana twahuriye muri korali ndakubwire we ntunjejura nta kujejwa nta kureka bike mwari none ntiwabwiye mama wati ngiye muri korali ufatana n'urya muhungu Shadani narabivuze guhera ku cambe gushika ku canyu muragenda witware narabivuze korali yagoye angahe yampaye yose yamenye ntabikeneye kumenya nibindi nabwo mbona ndamenye ariko icyo nabwiye acoco narije kwiga wewe
mvuye muhiri yo none waruje kuri kaje twe twahanye rendezvous yo kuza kumpira aje nitwana n'abantu bavuga isaha none wumva ikibazo kiri he dokorare yererere Krista biki mana Krista narabivuze mu kirundi cumvikana kandi sinkeneye amajambo yaje yo kuzurantera narabimubwiye kudanye navuze ibitabaho kandi ureke kundenza indusi navuze ibitabaho rero ahubwo rengana dukobwa twa kino ndakubwiza ukuri nimba warabuze abagusohokana hari abakwereka inyanja bakujana muri piscine genda na muronse wowe cyane ego kuba waraburose je sinagize jaruzi ngo nuko wamuronse wagize nta jaruzi nagize nta jaruzi nagize gusa wihanure Krista uzobona uracari mutu uzobona sawe kweri don amfashe Yesu ashimwe uraho yego mwiriwe amahoro kandi waberewe n'agatamba asha ndabibona wari witeguye wasekuza kuraba umushinga gusa mumbabarire natevye gato hari byari bingoye oya ntaco nta ngorane naje nihanganye nakurindiye kuko ndazi biragoye yego kabisa hama amakuru y'imisi ni meza kuri turashima ndabibona ndaryohewe cyane kuba ndakubonye nukuri waberewe cyane birandyoheye cyane rwose cyane isasi ariko yego hama rero ikintu nashaka nagutumiye ko ngaha ngomba tujane muhira hakwereke urabona yuko mu minsi iza nshaka kuza kugukwa hama tuze twubaka urugo tujane muhira kwisanzwe ntibambwiye yuko wibana sinoza muhira ko kubera ko wibana kubera jewe nakurikiye muri Sunday school baratwigishije yuko kizira ko umukobwa ashobora kuja muhira iwabo w'umuhungu umuhungu yibana ngo nibi baratubujije ngo si vyiza ndabizi ivyo yuko kuza muhira aho umuhungu nka twe turi abantu bakijijwe ndazi biragoye mugabo kumva yuko je nawe turi mu rugendo rw'urukundo ntacobuza na kimwe utaza muhira kuko n'ibikorwa ngomba kukwereka ngomba gukora muhira bisaba yuko wobibona nta ngorane ntugire ubwoba ntivyokunda bazi ko noshobora kuza muhira iwawe kandi wibana nikuri ntivyokunda ko ashobora kuza muhira iwawe kimwe gusa urabanza uze muhira hanyuma abavyeyi bakumenye hanyuma n'ishengero rinabimenye kugira ngo n'uzobona nje iwawe atazogira amakenga kubera twe dukijije sheri nawe mugabo uri n'ubwoba none je kuza muhira nzoza nta ngorane mugabo nawe kuza nta kibazo aya nta ngorane uhuwe n'ibiki ibiki sabasi mboni muri mashari wanje tuzobane igihe cose nchere wawe sinamwihanganiye neza sinamuvuga ndamubona neza uyu muhungu w'imishatsi imeze gutya beka kanyura nciye inyuma kwe se nakubwiye ko ndagukunda byahereye basi je ndakuzi he twahuriye he nawe twabipangiye he beka kanyuranye bagiye neje twarigeze duhura nawe ambo sawa je sinkeneye ibintu bisirasa mu mutwe mwa kano kanya ni muri komera mwiyagira basi none ujya muhungu we wabijya bishatsi mu mutwe niri kumengana umusoma burya ujya ndamwibutse
Irya ni wa wundi twahurira hahandi wa twaca dukutana ngira ngo sinakuramukije. Umwe nakubwira yari kantera stress mu mutwe. yari urya. Nurya nyene kimwe gusa namwe bagiye. None uryanye niwe yagutesha umutwe nka kurya hamwe uza wataye umutwe. None namwe abakobwa ni hatari kweli. Ariko rero shera dusubire nivyo twariko turavugana. None ni neza na neza wase yuko dushikana muhira kweli. N'ukuntu ivyo ukunda nakubwiye nk'ivyo ukunda kimwe urabanza uze muhira hanyuma abavyeyi bakumenye. Narinuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye, ntabwo ariho ngituye. Ndarota cane mbona nivyo cane reka negerera bukebuke ndahaye. Aho neza urase uje kuraba ahantu uzoba nyene ndahategura uko wifuza. Ega sinase kuza kuharaba navyase ntiwavyumvise navyase kubera ko sinoza muhiri wawe n'ukuri wibana wenyene. Umusheri nka wewe nkunda none hari ico uramburana hari ico ubwoba ufise n'ubwiki utinye iki ivyo vyo mu rushengero vyose tuzobikora kuko nanje niyo ntambwe nshaka yuko amen. Kundi wasanze hamwe mu biki none ubonye twari mu biki mwari mu biki subire subira umufate kugira mwari mumeze subira ugira jewe ndamufashe twariko turatera inkuru jewe munyararaza sha muri korari ngo nije munyengeso mbi ngahari mwebwe aha muri mu biki muri babiri turiko dutera inkuru z'ivyo kuntuze mugatera inkuru wamufashe ngaha none aho tudafatana hari ikintu na kimwe wabonye hari ico wabonye twariko turakora none mukaja imbere ari mwe murongora abandi muja imbere murongora abandi mwigira inyegu mugwebereza amajipo muga nkabasanga ngaha ahantu ata muntu n'umwe arengana ariho muri babiri. None hari ivyo dusanzemwo none hewe twe turi mu biyago vyacu wagira aje muhira iwawe muhira hewe iwawe uje kumwereka iwawe ivyo sha ntibikurabe wewe urabana n'ivyawe wereka nyene ndabane n'ivyo wanje gusa nabwire n'ukuri ibi bintu namwe muriko muragira mwara abantu baserukira abandi si vyiza. None usanze turi muki ndakubaza ijambo rimwe subira umufate kugira ari umufashe none naho no mufate none si ibintu bisanzwe none muzoyifatanire muri korare akagafoto ndagatwaye kandi yego jana ahubwo ugende umanike ku mapoto kuyibarabara aho uca hose uvuga ati nguyu unye nakana ngo bari bafatanye ngo ku bitugu ahubwo wewe reka kwiteranya n'ubusa kimwe gusa vuba ndakuhaye invitation hanyuma ibyo navyo byo kwiteranya n'ubusa. Mane baje mwe mutange invitation n'abandi bo mutazitanga ashyo bari vumwe shetani ziza kwishi kweri ntujye ubona je gute aho nubwo wase kuza amahira ugende ndakugurire ka kantu nakwemerera oya sinanda kugora ya ntangorane Amen. Mwaramutse none. Amahoro meze neza. None bene kubikomeza ukono. Cyo kuvugana mvuye muri korari. Korari ni nako ndibutse ko akimbiye. None korari rero isigaye ari intuze isigaye ari diri. Utuze tujanye ndakwereka ibyurwa muri korari. Nenda kubaza. Vyagenze gute yuko unye mbona nca by phone nkabura naguhigira naho nari sanje ndagukura nkakubura. Aho nari intuye ntabwo ariho ngituye Yesu yaranyimuye. Bisigura ngo iki rero uko nahora ameze kera siko nkimeze ubu narahindutse. Okay ubwo rero bivuze ngo nimba wahorira utuye mu nzu nziza uburi mu giti sawa uratwenza urasivyo navuze iby'agakiza
nimba nahora mu ngeso mbi ubu narahindutse nta ngeso mbi je ngikora. Ntiwumva rero ahubwo nari nzi yuko ndagutomboye ubu nyene tugira dutera dukata ahubwo tugenda. Yesu akundinde n'ukuri kandi gusa ikintu nokwipfuriza nawe uhinduke birya bintu twahora dukora ntabwo ari vyiza je kubera ubu narabimenya narabitahuye narahindutse rero nta navyishiwe twokuruka turavugana gusa niwiyumvira guhinduka uzundondere tuvugane ndakurangira inzira naciyemo kugira nshobore guhinduka. Uzoca unkunda anye njanye mwipave hariya mwibarabara rimwe usanga ari yagayaga rimwe rica mu kirere cane sinzoguma nca handi nyene. Sawa ndagusiguriye gute nagombye kukubwira guhinduka mu buryo bw'umwuka n'umubiri si uguhinduka ngo uhindure inyambaro canke ibiki uhinduke ku mutima zirya ngeso wahora ugenderamwo uzihebe. Ahubwo rero ndakwereke reka tubanze tugende ivyo mu izina rya Yesu akundinde. aha rero urambenze nyene uragiye cyaye ico nakubwira coco ikitabuze mu bitoki n'ibihunda kandi niyo ugiye mu giti ntuzobura imbuto zacu.